Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mweba nkwanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido umugambwe CNDD-FDD uri gukumira abandi ngo ntibazoje mu matora ya 2025 Gabriel Banza witonde niko atangaza ariko agatangaza ko CNDD-FDD iriko irakora kugira ngo ice intege abatavuga rumwe n'ubutegetsi ahubwo ishobora gusanga byahaye ingufu ku buryo bukomeye cyane abarwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuko bazahita bishira hamwe amaze bagatahiriza umugozi umwe amaze bagakura ku ngoyi abarundi kuko biboneka neza ko CNDD-FDD yashize ku ngoyi abarundi aho bavuga ko CNDD-FDD yagiye mu ishamba igiye kurwanira demokarasi igashigirwa n'abarundi batari bake ariko ikibabaje kandi giteye ubwoba nuko CNDD-FDD igishika ku butegetsi aho gukora ibyo yemereye abarundi byarangiye ahubwo ibahemukiye cyane amaze ya demokarasi bavugaga ko bagiye kurwanira birangira aribo bayifuse burundu ku butaka bw'u Burundi murazi nk'ibiri gukorerwa umushinga amateka gatorwasa aho yambuwe umugambwe ku buryo budakurikije amategeko kandi bikaboneka neza ko ari CNDD-FDD yabikoze nk'uko umunyamabanga mukuru umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo nawe ubwe yabitangaje akavuga ko niba agatorwasa yanze kwishikana muri CNDD-FDD bizamubaho azabyirengera murazi ko yagiye anagerageza kugandagura umushinga amateka agatorwasa ariko Imana igakinga kugeza ubu ngubu agatorwasa akavuga ko yituye ubucamanza mu gihugu c'u Burundi aho yemeza ko nibatamurenganura azitoza ku giti ciwe nk'uwigenga ariko n'ubundi benshi bakavuga ko agatorwasa aho azajya hose ariho abarundi bazerekeza kuko biboneka neza ko abarundi bamaze kurambirwa aho amakuru adushikira avuga ko nta murundi numwe uzongera kujya inyuma ya CNDD-FDD mu matora yimirije imbere mu mwaka wa 2025 na 2027 aho benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atarakwiye no kurangiza iki kiringo kuko biboneka neza ko kurongora igihugu c'u Burundi byamaze kumuta kuwa amazi ku rugero rukomeye cyane turaza kubigaruka ko mu idonido y'amakuru aho muza kumenya amakuru menshi ahambaye cyane kandi ateye ubwoba yerekana ko CNDD-FDD yahemutse bikomeye cyane kandi ko abarundi bakwiye kwifatanya bakayikuraho turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'umutekano ari kuvugwa nga mu gihugu c'u Burundi aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa kuko mu nzego z'umutekano wo ku rwego rwo hejuru nga mu gihugu c'u Burundi harimwo abariko barakorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho irwanya leta Gitega ibi akaba ari ibintu bihejeje kumenyekana Perezida Evariste Ndayishimiye akaba amaze gutanga itegeko rikomeye cyane rireba abariko barahemukira igihugu c'u Burundi aho we abita abahemo mu gihe abarundi batari bake bavuga ko atari abahemo ahubwo ko ari abantu bijuje n'ijambo bashaka gutabara igihugu c'u Burundi nk'uko Generali Godefroid Niyombare yagerageje gutabara abarundi mu mwaka wa 2015 ariko ibihemu bikanga harimo n'utwara ingabo z'u Burundi Generali Prime Niyongabo wahindutse ku munota wa nyuma Generali Godefroid Niyombare amaze bigatuma kudeta yari yateguye gutabara abarundi iburizwamo ibyatumye indiri z'abarundi zitari nke zicwa abandi bagahunga igihugu abandi n'ubu bakabapfungiye mu mabohero atandukanye kandi bikaba binaboneka neza ko ibyabaye mu mwaka wa 2015 byabaye ingorane zikomeye cyane ku barundi bo mu moko nka yose kandi akaba ari ibintu biri gukwega akarambaraye mu gihugu c'u Burundi gushika n'uyu mwanya turaza kubabwira byinshi birebana n'umutekano
ndetse n'abari kuvugwa ko baba ariko barakorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho kugira ngo barwanye leta ya CNDD FDD. Byose nyine mugiye kubikurikira muri ano makuru twabateguriye. Uwica ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umugambwe CNDD FDD uri gukumira abandi ngo ntibazoje mu matora ya 2025. Gabriel Banzawitonde niwe wabitangaje, ariko avuga ko CNDD FDD ariyo izabihomberamo. Urongoye umugambwe APDR Gabriel Banzawitonde avuga ko naho umugambwe CNDD FDD uri kukumira bamwe ngo ntibazoje mu matora ya 2025, bishobora guha amahirwe abakumiriwe bose yo kuja kamwe bakagira ingufu, hama bikazanira ibibazo uwabakumiriye ari we CNDD FDD. Kubwiyo ngo birababaje kubona umugambwe CNDD FDD wagiye kugwana kugira uhabuze demokarasi, ariko ibyo warwaniye nturibikorere abarundi. Abona ko bisa nko kubahemukira ku buryo bukomeye cyane. Ibi yabivugiye mu kiganiro ku nama gica kuri radiyo Isanganiro, aho yatangaje ko CNDD FDD yahemutse ku rugero rukomeye cyane, kandi ko abarundi bakwiye gufatana mu nda amaze bakayikurako. Gabriel Banzawitonde avuga ko amatora ya 2025 nubiboneka ko hibonekeza ikumirwa ya bamwe muri politike kugira ntibazokwitabire ayo matora kugeza no ku ngwate isabwa kubitoza yadugijwe. Gabriel yagize ati iyo ugiye ku rugamba rwo kuhindura ibintu hama nawe ugaca ushikirwa ntuhindure ibyo wagiye kurwanira, rimwe uba uriko urahemukira abarundi, kuko umugambwe uri ku butegetsi wagiye kurwana uhabuza demokarasi. Ndadaye mu mwaka w'1993 kugira aronke umuriyoni wasabwa kugira yitoze, abanyamugambwe bose barakoranye kugira aboneke. Rero umugambwe CNDD FDD wibaza ko uriko urakumira bamwe, ariko uba uriko ubaha amahirwe yo kuja hamwe bakagira ingufu, maze wabakumiriye akagira ikibazo gikomeye cyane kandi akagira ibibazo byinshi. Uwo arongoye umugambwe avuga ko irya ngwate isabwa ari amananiza, kuko kubwiwe nk'abitoza mu makomini basabwa ingwate y'ibihumbi 200 mu gihe atamushahara baheza ngo bahembwe muri komine. Gabriel Banzawitonde abandanya avuga ko mu itegeko rishasha rigenga amatora ryemejwe n'inama nshingamateka, abamenyeshamakuru ata burenganzira bafise bwo gutangaza ibyavuye mu matora keretse umurwi seni ujejwe amatora. Agira ati nko kubona abitoza mu nama mpanuzwajambo z'amakomine basabwa ibihumbi 200 kandi badahembwa, wumva bashobora kuyatanga bayakuye hehe? Mwarabonye ibyabaye muri Senegal amatora agihera. Ibimenyeshamakuru nibyo byabaye ibya mbere gutangaza ibyavuye mu matora, mbere n'umukuru w'igihugu yahora aca bifatira ko akeza uwatsinze n'umurwi ujejwe amatora utarabitangaza. Ibyahise byerekana ko mu gihugu ca Senegal hari demokarasi ihambaye cyane, ariko CNDD FDD yoti ntago abamenyeshamakuru bazatangaza ibyavuye mu matora, kuko izi neza ubusuma buriko barategurirwa muri CNDD FDD, kandi bikaba ari ibintu biboneka neza ko byose byateguwe neza n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushaka kugumya buboheye amaboko imugongo y'abarundi. Tuvuye kuri iyo nkuru irabana n'amatora yimirije imbere mu mwaka wa 2025, amakuru yacu tabandanirize mu Kirundo, aho umunyororo w'ubuzima bwabo bwose no gutanga impozamarira y'imiliyoni 50 bose hamwe nico gihano sentare nkuru ya Kirundo yaciriye kuri uyu wa kabiri abagabo batatu bagiriwe n'icaha cyo kugandagura ubunyamaswa mudandaza yaba ku mutumba Gatare muri komine Busoni. Sentare yategetse ko bayabuze ibyabo bizogurishwa incamunara. Yishwe mu ijoro ryo kwa 15 Ndamukiza. Umwe muri abo yagirizwa gutegura ubwo bwicanyi yavuze ko yamubohoye ko yamutwaye amafaranga agera ku miliyoni 15.
uyu ngo yari muramu we kandi babana mu nzu. Byavuzwe ko yaciye yikora ku bandi babiri bazomufasha kumugandagura, abemerera imiliyoni 2 ngo baje uwo yabiteguye yarabugururiye baca barubira uwo mudandaza asinziriye, bamutamika impuzu mu kanwa, hanyuma baramuboha ku munwa ngo ntakomere induru. Nk'uko byavugiwe muri iyo ntahe, baramuboshe kandi amaboko n'amaguru baca bamuhonda inyundo mu gahanga. Abo bagabo basize bugaraniye ikiziga mu nzu. Ababanyi bamaze kubona batamubonye iminsi 2 ikurikira ngo niho biyumvira kubomora, baca basanga yarishwe. Abo babiri bivugwa ko bireguye ko bafashije kuboha uwo mudandaza, gusa uwundi ngo yasigaye aramugandagura bagiye. Ibitanyuze sentare kandi bikaboneka neza ko babikoranye ubunyamaswa bukomeye cyane, akaba ariyo mpamvu baciriwe gupfungwa ubuzima bwabo bwose kandi bagatanga n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 50 batashobora kuzitanga, ibyabo byose bikagurishwa. Ariko akaba ari ibintu byanejeje abarundi batari bake, babona neza ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi bidahagurukiwe bishobora gusiga biraritse abarundi batari bake, nubwo benshi bemeza ko n'ubundi abarundi bariko baricwa mu mihingo igize igihugu cy'u Burundi bamaze kuba benshi cyane. Amakuru yacu tabandanirize muri komine Musigati, ahari kuvugwa inkuru y'umubabaro kandi ibabaje cyane. Abana 4 barapfuye baguye ko n'inzu yasidutse. Inzu yarasidutse mu ijoro ry'Uwimana rishira wa mbere muri zone Ntamba bivuye ku mvura. Abana 4 b'umuryango umwe barapfuye. Ni muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abandi bana 3 n'umubyeyi wabo barakomeretse nk'uko bivugwa n'amasoko mu ntwaro. Mu ijoro hagwa iryo bara nyine urugo Daniel Mubira siho yari. Abahuye ibyo byago bari bagize umuryango w'abantu 6. Uwo muryango wagize ibyago uba mu gace ka Rugeyo. Bakozwe ko n'ibyo byago harimwo umwana w'imyaka 2. Twabanje gusitura kugira ngo dukure ibiziga mu bihomoka, bivugwa n'ababanyi. Abacitse ku icumu na se wabo barasaba imfashanyo, ntaco basigaranye, nta na kimwe basigaje, nta na kimwe bakijije mu byo mu nzu, niko amasoko yacu yongerako. Ibiziga by'abapfuye byahambwe kuri uyu wa mbere. Intwaro niyo yafashije umuryango amaziko, isaba ababanyi guterera mu gusanura iyo nzu kugira ngo abasigaye babashe kubona aho bakinga umusaya. Ariko ababanyi nabo bakavuga ko atabushobozi bafise, ahubwo bakemeza ko leta nayo yari ikwiye kugira uruhara rukomeye cyane kugira ngo igarukire kuri abo bahuye n'ingorane zikomeye cyane. Naho Kirasa, ihagarikwa ry'ibyigwa ku ishuri shingiro rya Kirasa biturutse ku isiduka ry'umusozi. Abanyeshuri barenga 970 bo ku ishuri shingiro rya Kirasa ntibagiye ku ishuri kuri uyu wa mbere. Abajejwe intwaro muri komine Muhuta bafashe ingingo yo kugara ishuri mu ntumbero gukingira abana n'abigisha inyuma y'isiduka ry'umusozi wa Gabaniro mu ijoro ry'uwa 5 rishira uwa 6 uheze. Kwibwisoko mu ntwaro kurekera abanyeshuri n'abigisha babo kuri iryo shuri koba ari ukubata mu kaga gakomeye cyane. Abanyagihugu bose baba mu gace ka Gabaniro no mu micungararo yaho barimuwe ku ishuri ry'imyuga rya Gitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge, ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Uburyo babayemwo burateye ikigongwe, ntibaronka amazi byoroshe kandi ibisata bihaba amazi ntibikwiye kugira ngo bitange amazi ku bantu 2,500 bimuwe bagashirwa muri ico kibanza kuva ku munsi wa 6 mw'ijoro. Abajejwe intwaro basaba imfashanyo yihuta kuri abo banyagihugu. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge warahashitse uwo musozi waraye usidutse kugira ngo uharure ibyononekaye. Intwaro yamenyesheje ko hapfuye umwana umwe w'imyaka 5 n'amazu 375 yasidutse byose
n'ibitari bike bikaba byaronekaye ku rugero rukomeye cyane. Tuvuye kuri ayo makuru ababaje kandi ateye ubwoba ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi, amakuru yacu tabandarize ku makuru arabana n'umutekano, aho amakuru adushikira adahumuriza avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko rikomeye cyane kandi riteye ubwoba ryo gufata bamwe mu bajejwe umutekano bikeka ko bariko barakorana n'imirwi yitwaje bigwanisho harimwo na Red Tabara, kandi abenshi akaba ari abakoloneli. Amakuru adushikira akaba avuga ko harimwo n'umujenerali ndetse n'intwazangabo zikomakomeye zaba ziriko zirakorana n'imirwe yitwaje bigwanisho mu ntumbero yo gutabara igihugu, bashaka gukuraho iyi ntwaro ya CNDD-FDD, intwaro imaze imyaka myinshi uboheye amaboko imugongo y'abarundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari ko bateguriye, mu kandi kanya kari buze harandi makuru ahambaye cyane, aho tuza tubaha ibirambuye birabana n'abakoloneli ndetse na generali umwe n'intwazangabo baba bagiye gufatwa ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye bazira amakosa akomeye cyane baba barakoze gukorana na Red Tabara mu bitero imaze iminsi ikora. Hakaba n'amakuru avuga ko Red Tabara ndetse n'indi mitwe harimo FNL ya Nzabampema bose biteguye gukora ibindi bitero bikomeye, kandi n'abarwanyi bakaba bari mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu yindi mitumba itandukanye iri mu gihugu c'u Burundi, aho bavuga ko ikibaraje ishinga ari ugutabara abarundi bakoresheje ingufu zose zishoboka. Amakuru yacu nagagaruka banywanyi bacu mu kandi kanya kari buze nandi makuru nyine, aho tuza kubabwira ibyo byose tumajije kubabwira. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.